Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche Usimabukuwa icho wabubikiche Iubikicinesa uiguhane nyungu Iubikichinabi uiguhane nyungu Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Ivyo vyose ningaruka Kwanza, ibyo se byahiye. Kumva basa nk'usubize binike. Iyo ngufuri bitese. Niki? Iyo ngufuri iki? Ese wabaye kiregira ushaka? Ntabwo ushaka kumbwira. Umukobwa bimugendekeye gutera ingufuri gufunga umunwa ko sasa ngira sishaka ko utambwira be buryo ubonye umugabo akomeye nuko inyuma yiwe haba ari umugore atuma akomera kandi ubonye n'umugore akomera nuko inyuma yiwe haba ari umugabo niyo mpamvu bibiri ivuga neza ngo uhusha itunga ahusha umugore naraye ndabibonye urazi burya iyo utantoza uno mugambi uno munsi jewe Mr. Sami sinari kuba mfise visa be aho nyene sije nzobona sije nza kubona burakeye ngo njabuke imagine naje ngiye kuba mu diaspora ngiye gushika ku ndoto ziwanje ikintu cya mbere nzokora ikintu cya mbere nashikariya nkakora Yvette no kumukuzayo nkamugurira irya parcela go afisa kagayo ujya mugore hari ibintu yakoze bitazokwigira bimva mu mutwe hama King Sabbas arambabarira nubwo ndonse umugisha uvuye mu buhemu mugabo ntabwo ari je Mr. Sami natanguye ubuhemu muri nose aranyihanganira kuko umwana wanje sinifuza ko ubuzima je nabaye mu buzima bubi yuko n'umwana wanje ashobora kubaho mu buzima bubi aranyihanganira umwana wanje azokwiga ku mashuri ari VIP azonywa amata mu gitondo be thank you so much ni jewe mugabo fise umugore w'incabwenge kandi mwiza be Australia mugabo mwiza yes warakoze kunyumvira nkibikubwira ruzi yuko ndiko ndakubesha ariko nawe uravyiboneye hajya intango y'iterambere nuko umugabo n'umugore bajya inama bagasenyera ku mugozi umwe ubu natwe umwana wacu agiye kubaho ubuzima bwiza azovuka avukira ahantu heza icyo ashaka cyose ashobora kukironka Imana ishimwe cyane be come on be hanyuma be niba ashaka kwibaruka ibitaro byose uzi biri VIP bizimbye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi uzombwire ndakurungikira amahera abaruvyarira ni washaka mbere no hanze y'igihugu ucabuke uze kuvyarira hanze urazombwira ndanezerewe cyane
Imana ishimwe kuba yampaye umugore mwiza be uri kibaju uri kimetemete barazi yo ndakura ibyo bitama by'iwawe hoho wezerebe abone serviteur dushobora kumara umwanya ungana gute turi ngaha kuri kano kabare kanyu kamera beba kugirira guca nkeja oya ahubwo tugenda ahantu batevye kutwakira iri inkoko ibitama byawe birakunda inkoko ora gira inkoko kandi ugire apana enkara zana yose ngaha n'utuguru yo ahubwo tanti sinakubajije wa mukozi nabazanira ubona gute arakora akazi neza cyane n'umuntu akora ibintu byiwe kuri porogaramu cyane kandi naramukunze urazi isuku ryiwe rero ariko iyo utamfasha nari kuba ngezeho ubu nta n'ibyo nari gushobora ntacu twari nyine gatuze turabafasha none byogenda gute yego mwarakoze ahubwo reka ndakwegera ndakubwire tanti wegeje ndafite ikibazo gikomeye cyo natakaje umwana mu bisanzwe nahuye n'umuntu yitwa Patrick hama ntera inda gusa mu nyuma nza kumenya ko afite umugore uwo mugore wiwe rero ye ni intare y'ingore arakaze ushobora kwibaza rero umwana ko ndamutegura tugatuje gusenga gusa nibaze ko Patrick abifitsemo uruhara ashobora kuba yaragize trick yo kumunyiba kubera yaramaze iminsi atagenda kimafasha uwo Patrick abahehe n'umunyarwanda mugabo afite inzu ngaho muri Miroir kandi baraza bakongera bagasubirayo kuko n'abana babo niho baba sengezana wacu numva ndafise icyo nabivugako ariko genda gusaba ikintu kimwe nzogaruke simeze neza nzogaruke tukivugane tukiganire turabe ico shoboka merci tante King Sabbas. Ama, jengira nje mu mahanga. Gusa ninashikayo nzokwibuka. Kuko burya igito gitabwi wabo. Hanyuma umuvyeyi nawe yarababajwe cyane. Ningeso wadukanye yo kuzura fatana ku nguvu. Hanyuma King Sabbas. Nica kwagira. Nuzohavugira icyumviro cyo gusubira ari ya ruguru kuduga ruguru. Kuko mama arafise ubwoba yuko wava umufata ku nguvu ya nubwo ari umukecuru kubw'ivyo rero uzopambanire ahanyene mu muci nivyanka nuzoduga nuzova umfatira umukecuru wanje ku nguvu sawa Sami uza gukira ugwimo agwima ururimi ariko kandi ikinyoni kigutse kitavuza bacita cyane ama uramubwira uti humura ntazoza ariko mana yakaranga gahetse haza gaharawe aho ni wewe nyene Saminzi uri kurambwira n'amajambo okay uragira urugendo rwiza King Sabbas.
Mama Chris, nkuko nabikubwiye, Odette naramubuze, Adela naramubonye bingoye cyane. Clotilde wanje warakoze cyane ariko n'ubu bandanye. Uzi yuko kuva Christ abimenye ko tudacana uwaka ndi mu gahinda katagira izina. Nukuri Imana yontabara ukabatora bose. Nukuri wowe ukoze cyane. Ndabikuntu notabago. Mugenzi humura, ndi ku kivi kandi vuba cyane. Hanyuma rero nibagiye twagumye tuvuga ndibagira kuzimana. Kadogo kado ingo hano sha ingene nari ndagukumbuye. Warugisinziriye amagini. Hego. Baraye bagusitse hewe. Narumvise ko mugenza we yigiriye ubageze mu mahanga. Sabe yarigiye nawe usigara utundoreye mu nzu yanje. Ko utamukurikiye mu byaro. Wiborogesha mu nzu, wiborogesha. Nguri nibyo usenga. Wiyambika agashato k'intama kandi uri ntambwe. Ariko mana ega abantu baragwira. Wiyezayeza. Noneho ibyo kwanza ibyo ndabyihoze. Umveresha ndakubwira ikintu cari kinza. Uravyumvaga King Sabbas? Niwagiye kurenganya no wakwise nk'iryo zina. Bene ibyo ntibiyagita mwebwe. Jendi we none ariko. Umve rero. Nta amafaranga ndi bugusabe. Ewe. Sha. Nabaye mugira neza ntabinyitse. Nisanze kweri nanje nabaye mugira neza. Nta mafaranga ndi bugusabe, nta yufise, nta safuriya ufise. Ngo mfate ni safuriya. Nta ni matera ufise. Ngo ndanabigurishe basi nisubizemo na makeya. Uzi ko nisanze nabaye mugira neza mu byo nahaze. Bibasi ugira nakamamiro koko. Nkagene ndakakumamirishije. Mana yanje. None kumenga ndiko mbwira ikigungo. Nturi kuranyumva? Uri kurijisha ngaho wigira kilofu. Uri kuranyumva cyangwa uri kuranyumva? Umve rero. Witunganye nta nico ufise uri buteke. Witunganye wowe nyene. Umvire munsi. Nyamba hari n'utwawe wowe ufise ugenda utwaye. Hamaze gukora isuku nyene nta kundi. Urabona? Kandi ukandindira nkaza ngusangamwo. Nkaza sanga ukiri ngaha mwinzu yiwanje. Uragenda umbonye Yvette. Urambona, uraza kumbona. Uraza kumbona. Nyamba unyuva ku matwi, uraza kumbona no munsi. Ndikuvuga nturara ngaha. Uravyumva? Nkeneye kusanga inzu yanje igaragara. Yugaye atamucafu uri mu nzu. Urabona? Nizera kwa vyumvise. Karabaye noneho ibyago vyose iyo biva bikagera uno munsi bitashe kwa King Sabbas
none mfata ikinde kiki, none njehe, none nkora iki? Kwishengero bazi ko ndi umuhemu, ntawe ndi buganyire, ariko mana uri gitangaza. Iyo aba bantu twamenye tukamenya ibiri mu mutima, izi zose ni ingaruka, izi zose ni ingaruka. Ariko kandi nari nkuze, narishoboye kwironderera ubuzima, none hoho mperehe, mperehe. None ndagarutse. Karibu cyane. Ndakoze cyane. Uriya rero guhera cyagiye nakomeje kujya nkiyumvira, nakomeza kugutekereza, nawe ngiye kuryama nkakurota, nkavuga ati Imana uzamfashe, uriya azaba ariwe wangeneye. None Imana ishimwe ko ngarutse nkasanga igifite wa mutima mwiza nk'uwo nagusanganye cyagiye. Ewe ko babo cyampakije nyine ujya munsi. Urabizi yarambonye. Ntiyakubonye muga nyine narahatse. Oya nzi ko nirutse atarambona. None rero reka twongere dusubire ku ijambo. Urabona bya bindi nakubwiraga cyagiye, n'ubundi ndakomeje nibyo bingaruye. None nyine wabitekereje iki? Ujya nyine nacyo byangumye mu mutima, nyine urazi ko bigoye. Guca uvuga ngo uremeye umuntu nyine mugabe umugendanya mu mutima ntuserura icyiyumviro, nakujya nawe banje kungendana mu mutima hamwe ugaserura icyiyumviro. Nanjye byari bimaze mu minsi nyine bindidagura. Nyine hajya wavuze mbere ko inzu yawe yegereye nyine aha hafi. Inzu yanjye i Kigali, hano i Kigali, nzayikwereka tuzajyayo. Iri mu bwoko bwa etaje cyangwa ziba nyine ntabwo navuga ngo mfite etaje, kuko naje kukwereka uko ndi. Nubatse inzira aho za zindi zitwa kadasiteri, sinzi niba ari iwanyu mu kadasiteri n'agage. Ziriya ziba zifite nk'umutwe hano n'undi gutya apana za zindi zigeretse. Gasekebuye ngira niyo twita gasekebuye. Buriya nzayikwereka, ariko nyine ntago ari inzu mbi, uzayikunda. Nunakunda ko ariyo tuzabamo, niyo nzagutuzamo. Ariko nizere ko wabikunze, sibyo? Nta kibazo. Kandi wanyemereye ko njye nawe. Ni kuri nta kibazo. Urabona nyine hajya uba mu rugo rw'undi muntu biba bigoye, bishyitse nyine nko ngaha bigahara, nyine hajya ngo akimuhana akazi imvura ihise ntawe ukishimira, bishyitse nyine bikanka nawe uzoshobora nyine ingene binyarutse nyine ntituhave dutatana ngo tuvane uko. Oya nzabigira vuba cyane. Noneho hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Nk'uko nabikubwiye mu minsi ya mbere ko nagukunze, n'ubu nibyo nkikubwira. Urabona aka kantu ukuntu kabengerana, urakareba karimo agashugwe indani, ukuntu kabengerana. Buriya gutyo uri kukareba, nanjye niko mbona ubengerana mu mutima wanjye. None rero ndagira ngo nkaguhe, kugira ngo n'umunsi umwe wenda uzaba utakiri mu Rwanda wasubiye mu Burundi, uzamenye ko n'ubundi kuba uri kumwe naka ari nkaho uri kumwe nanjye. Murakoze cyane. Aka kantu rero ngaha agaciro gakomeye cyane, nagahawe na mama wanjye umbyara. Kubera rero agaciro nawe nguhereza ngiye kukaguha, kugira ngo kazajye gakomeza kaba urwibutso rw'urukundo rwacu. Urabyemeye? Cyane. Karasa neza cyane. Aka
Ukanu rero ndakaguhaye. Chenda kabika mabuja ntabwo mbazo nagakuye. Iyo bikubaza. Mabuja wanje. Icy'ingenzi ni uko mfite mu mutima wawe nanjye nkaba mufite. Kandi ukumva ko ngukunda cyane. Mbese nzakwibagira. Rero uzotura nza kundaba mu masaha yo mu gitondo. Mu masaha nyine ya kare. Kwanza tuzoza kibanza twandikiranira kubera nyine amabuja gusanze nkabo usanga ateyemo ivyotsi bibi ibigaze bitameze neza ugasanga ibintu birononekaye wegenda umenye ko nagukunze ndaguherekeza nukurura ko uretse guhaguruka arakantu njye ntekerezo basi mbanze ngufata agafoto tuzajye tuhora twibuka sibyo ndawuseka ese kuri kundeba kanga kanzaje nkora nkareba buri uko ngiye kuryama buri uko mbyutse buri uko ngiye kuza kukureba noneho twagenda ukamurekera Chris yewe kayewe yewe ya nukuri ayizo ni nyamutoyi zonyine zikupanzeko Yvette ibyo bintu byo guma witwaza je ntabyo nkunda ngo biragushija je nawe uranyica erega uri umubyara none umubyara bisobanuye ndakubyara uranye mama we dore ibyo bintu kumuvuga ati nyamutoyi nibiki sisi ngo ndabitawe we ndavyibona Yvette ko ari iki debera reka kumva Yvette reka kurambabaza uva kwanza tureke brage sije naishaka tuvugane ibintu bisiri Brother Damas, kama nilivyokuambia, kwa kweli mimi napitia kipindi kigumu, na hapa tunapozungumza mama mwenye nyumba tayari kanifukuza, kaapa kwamba leo siwezi kulala humo ndani. Damas. John vipi? Oh, Sabbas. Naam. Niaje? Salama ndugu yangu. Naam. Sasa ndugu yangu John, nilikuwa namuelezea Damas. Yvette mwenye nyumba amenifukuza. Wezi amini amesema leo siwezi kulala humo ndani. Na kama kawaida mnajua timbu hili lake. Akiliamsha hapa mtu halali. Sasa mimi naona ni kama dunia inanielemea. Sina cha kufanya, na kama nilivyowaeleza hapo awali, dunia inanielemea mwenzenu. Sina la kufanya, sina pa kwenda. Kama mnavyojua, sina ndugu, sina jamaa, sina hata rafiki hapa mjini. Na kungelikuwa uwezekano mimi ningerudi kwetu kijijini, lakini pia hata kijijini sina sehemu sahihi ambayo naweza kuita kwamba ni kwetu kama nilivyoelezea. So ndugu zangu, mimi naogopa sioni kwamba leo mimi nakuwa mtoto wa mtaani, leo nitalala nje. Erega mama wawe waramerewe nabi. Mama wawe yarakuvyaye, uwo wundi nawe yavyaye tutarabona, nawe nyine urumva yavuye mu nda wa mama wawe, musangiye akasato. None gashaka neza kuri mama wawe. Namaze kubwira ivyo navyo nkeneye kumva okay. Kandi nuswe kubivuga. Uzohavubura bose, ubure mama, ubure n'uwo wundi wo twagomba kubona. Yagahuzo cubabura bose. Kandi je sa Kristo azikunda gukunda. Yaani mnajua hali ilivyo ngumu. So mimi nimekuja tu hapa na wasihi rafiki zangu. Nyinyi mmekuwa kama ndugu. Tafadhali nipeni hifadhi hata kwa siku moja ama siku mbili, angalau nitafute suluhisho, niangalie ni njia gani nitapitia ili kuweza kuitatua hili, sababu nina imani hili nalo litapita. Mlisikia habari ya Sami ambaye nilimwamini kama ndugu yangu, pamoja na mchumba wake walionitenda mpaka nikasimamishwa hata kanisani eti mimi nimeenda kubaka yule msichana. Lakini mnavyoniona na mnavyonijua, hakika kweli linawezekana.
mimi naweza mimi nisitumiwe ubakaji, kwamba mimi nimebaka yule binti? Hapana, sio kweli. Nina imani naweza kupata angalau mtu mmoja ambaye anaweza kunielewa kwamba mimi siwezi kutenda dhambi kama hiyo, pamoja na umaskini wangu, pamoja na shida zote nilizonazo. Kweli mimi nitabaka? Kweli nimembaka yule binti? Hivi kuba ningaha nokuganore mumwe yatuvugana narikuba ndi Canada eka kuko sinoguma ngaha mama ariko dukorera ibara, sinoguma ngaha ahubwo rero nyene yewe kaye Chris ngo wavuye ngaho wagiye Canada. Oya ikibazo kije umuntu ntagihunga ahubwo ahangana naco akigukungena gishobora gutorerwa inyishu. Eti John Sabbas, kiufupi pole sana. Hilo si tunalielewa na tunakufahamu vizuri sana. Huwezi kufanya mabaya kama hayo. Sabbas, wewe ni mtu ambaye tulikuwa tumeshakuzoea sana. Isitoshe wewe ulikuwa furaha yetu hapa. Lakini kiufupi naweza nikasema pole sana. King Sabbas, unajua dunia imejaa onevu. Na mwenyewe unajua timbwili la huyu mama. Kikweli tuje kupatia hifadhi. Lakini mazingira tunayoishi ndio anatupatia sioga. Mama mwenyewe tu anakataa sisi tusingize wasichana humu ndani. Na wakati si wanaume, lakini anatukataza. Vitu vingi sana, ukifanya kosa kidogo tu unataka kufukuzwa ndani. Chris, urakuze. Siko? Urakuze. Ku by'ukuri ntubona ko mama wawe ahangayitse? Ntubona ko ahangayitse? Ahubwo Chris, urakwiye kuza tugafatanya urugamba nk'umuryango. Ibara ari kugwa ryaraguye, siko? Kandi ntibigisubira inyuma, yaramuvyaye karabaye. Umbiriza rero Yvette, unyumvirize neza. Ntusubire kumbwira ivyo bintu, navyo nkeneye kumva. Wavyumvise? Oya Chris, tuza tuyage nk'abantu bakuze. Kuko urabona iki kibazo camaze kuba darara mu muryango. Nukuri ushira amaguru hasi, utuze neza, habwo twige ukuyo dushobora akaryo dushobora kukivamo. Sasa tukisema kwamba na tukulete tukuweke kundani, wakati mwenyewe ndo amekufukuza kule, unategemea na sisi twende wapi? Atakufukuza wewe na hata tuacha na sisi pia atatufukuza. Ndo twende wapi ndugu yangu? Tunakupa pole sana na tunakuonea huruma, lakini ilibidi iwe hivyo. Hakuna jinsi kwa upande wetu si kusaidia bro. Ina maana dunia imenigeuka kiasi kwamba leo hii ndio naanza kulala nje ndio leo naanza rasmi kulala mtaani ndio leo rasmi napata jina la chokola Wala usifikirie vibaya, wewe ni mwanaume ndugu yangu, utapambana tu. Samahani bro. Ugoye n'ivyatsi ntibimuhinzira. Rabo ubuzima burahindutse. Nahora ndara mu nzu. Ariko ngira ntangure kurara mu ibarabara. None nje bene naja kurara mu ibarabara hoho ntibava banyica canke bamfata bakiyumvira ngo ndumusuma. Ewe wa gihugu uranyagiye kandi wari kinini. None Mana wo mwijuru, nta kuntu worungi ku butabazi bwihuse kubona yuko ndengewe kandi mbuzi ico gukora. Umuntu aragenda akabona nawe nari nize ngo wampe indaro. Raba nabo batinya igitsure ca Yvette, baremeye ko nja kurara mwibarabara. Uhoraho ni wewe gusa mpanze amaso. Hari ico ukora bigahinduka, hari ico ukora bikagenda neza. GNFILMS, God of Films.
double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.